abahinyanyuzi agaciro kabo mu buhinga ngurukana bumenyi. Rero nibaza ko no bivuga mu nzira yo kuvuga ko batabihurumbira cyane. Hari abamaze gutahura ico cy'ubuhinga ngurukana bumenyi ku bahinyanyuzi, hari abatarabitahura, hariho n'abatazi ivyo bikora n'abatazi ico gisigura. Bazi ko ubuhinga ngurukana bumenyi ari kuja kuri Facebook, WhatsApp, kuja kuvuganiraho n'abantu. Bamenye ko ubwo buhinga hariho byinshi bashaka kuvyigiraho kandi byinshi byo bateza n'imbere canke kumenyekanisha ivyabo n'ivyo bari barakora baciye kuri ubwo buhinga nyine. Kugira baronka ako gaciro hariho byinshi bategezwa gukora. Urazi ko n'umwana avuka agakura akigishwa gushika ku ntambwe yegejeje ko aciye mu mashuri agashobora kuja gufasha n'abandi. No mu buhinga ngurukana bumenyi nuko bimeze, hariho byinshi bategezwa kumenya mu kugira bashobore kwidandaza neza kandi bashobore gukoresha ubwo buhinga neza. Ico twabasavye ni kimwe conyene, nuko borondera akanya bakaronse tukabafasha kubereka izo nzira bashobora gucamo kugira bimenyekanishe neza bitarinze guca mu zindi nzira zitari zo canke babikoreshe nabi ntagire n'umwe abamenye. Mugabo hari inzira ziriho zo gushobora kubafasha bagashobora kumenyekana neza kuri ubwo buhinga. Akiri mushasha aho biranagoye na cane, urumva ni kwa kundi nameje kuvuga ko umwana aravuka agakura, urumva we tuba tumwise ko avutse muri ubwo rwego rwabo. Ico no muhanura cambere nuko atokwihutira guhurumbira ivyo atariga, abanza afata akanya baze abamaze kuvyiga, bamaze kubinonosa, bamaze kugera kure, abazi ugenewe bigenza, abazi ico yotangurirako, abanza ababwira hashaka gushika kugira babimufashe. Nayo ikibishe benshi nuko batangura no munsi bashaka gusimba basimbire ko kandi batazi no kugene binakora, gasanga aho kumenyekana abantu batangiye kumutera ivyatsi. Ubuhinga ngurukana bumenyi ntibwaje kugira abantu bakora ivyo bashaka, bategeza kwisesangura, bategeza kwiraba, bakicyorora bo bonyene. Baraburya buhinga ivyo twibaza ko dukora no munsi ejo bizosekuruka kandi bizosanga bitwononeye natwege abantu twariko twabukoresha nabi. Rero ubwo buhinga ngurukana buriho kugira budufashe kwiga, kumenya, kumenyekanisha no gushobora kuvugana n'abatari hafi. Ntituce tubukoresha rero kugira tuje kwiyonona, tubukoreshe tuje kuvuga amajambo atariyo, tubukoreshe tuje kwerekana amasana matari. Mugabo tubukoreshe mu nzira nziza kandi tubukoreshe muri iyo nzira nziza buradufasha twese gutera imbere. Mugabo tubukoreshe mu nzira nziza tusisangura kandi twicorora twenyene. Kutamenya ubuhinga si benshi batakibizi kubera ubugerageje kugenda mu mihingo yose y'igihugu nta muntu n'umwe udasanga afise telefone ngendanwa imwe nini twita smartphone, ikaba nayo imufasha kugira aje ahurumbira ubwo buhinga. Si benshi basigaye, n'abatarazironka barabuzi ku buhinga buriho, hasigaye gusa ko baronka ico bakoresha ko kuri ubwo buhinga. Ariko ndibaza ko natwebwe mu byo turiko turakora tumenyekanisha ubwo buhinga, ico bukora, ico bufasha kugira umwe wese ashoboye kuronka akaryo abuhurumbire. Abene igihugu bateguriwe byinshi kandi bizobateza imbere. Ico nasaba gusa nuko mukomeje kubivuga bubandanye bahurumbira ko byinshi biri imbere. Igihugu kirabona ko ubwo buhinga buhari, murazi ko twujuje urutsinga bita fibre optique mu gihugu cyose n'ibindi byiza biri imbere. Turiho kugira duteze imbere ico gisata tukiryohore, hama umwe n'igihugu ahari wese ashobore kuryoherwa aronka ubwo bumenyi, aronka akoresha ubwo buhinga ngurukana.